Turabaye ikaze mwese mukoma kwikana ETBC-TV mukaba muri kumwe na Rich Miradi Sazi 611 nibagiye kugira subscribe share like na comment kugira ubashe kuronka ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ETBC-TV nkuko bisanzwe amakuru yacu turahera mu Burundi duhera mu mugwi wa Aigle Noir muzi ko wasotse igihugu uja mu gihugu ca Mali aho waserukiye Burundi mu gikombe ca CAF Confederation Cup muzi kuzohura n'umugwi wa Stade Malien kuno munsi akaba yabonetse amafoto abakinyi ba Aigle Noir bari ku kibuga hazobera ugo rukino kibuga ca Stade de 26 Mars cyo mu gihugu ca Mali bizi ko ugo rukino ruza kuba ku munsi w'ejo munsi w'Imana ugo rukino rukazohuza umugwi wa Stade Malien aho zoba wakiriye umugwi wa Aigle Noir mu gikombe ca CAF Confederation Cup nkuko twabonye mu mafoto twagiye turabona nuko umugwi wa Aigle Noir n'abakinyi boneka ko bari motive kandi biteguriye guhura no mugwi wa Stade Malien kandi biboneka ko bafise inguvu n'ishaka ryo gutsinda uwo mugwi twabibutsa ko ugo rukino ruzokinwa itariki 17 ku munsi w'ejo w'Imana aho uzobera ku kibuga ca Stade de 26 Mars mu gihugu ca Mali aho umugwi wa Aigle Noir uzoba wakiriwe n'umugwi wa Stade Malien tugiye kundi mugwi waserukiye Burundi mu gikombe ca Champions League cyo muri Afrika nuko umugwi wa MAMURU waraye utsinzwe urukino rwabo rwa mbere ngo rukino muzi ko rwabereye ku kibuga cyo mu gihugu cyo muri Tanzania boneka ko umugwi wa MAMURU watsinzwe n'umugwi wa Mamelodi Sundowns ukomoka mu gihugu ca Central Africa ibitsindo bigera kuri 4 kubusa nuko biboneka ko umugwi wa MAMURU torohewe kuko bagiye kuruka umugwi wa MAMURU maze gutsindwa ibitsindo bigera kuri 3 kubusa mu go rukino rutari rworoshe aho umugwi bagarutse mu gice ca kabiri umugwi wa MAMURU ragerageza kuraba ukuntu wogombora ivyo bitsindo ariko birangira utsinzwe n'igitsindo ca kane nuko urukino rurangira ku nsinzi y'umugwi wa Mamelodi Sundowns ukomoka mu gihugu ca Afrika y'Epfo utsinze umugwi MAMURU ibitsindo bigera kuri 4 kubusa nabutse ko urukino rwo gusubiriza ruzoba itariki 30 ku kibuga ca Mamelodi Sundowns mu gihugu ca Afrika y'Epfo tugiye mu igano rya Primus League nuko iryo igano rizoba rigeze ku munsi wayo ugira gatanu aho tubona ko hariyo inkino zimwe zizokina aho biboneka ko ku munsi wa gatandatu umugwi wa Masipiri uzokwakira umugwi wa Tigre Noir ukaboneka ko umugwi wa Tel Aviv ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 9 ku kibuga Ingoma Stadium uzokwakira umugwi wa Moso Sugar umugwi wa Interstar igihe cy'isaha 9 ku kibuga Urunani kwakira umugwi wa Message Ngozi umugwi wa Flambeau du Centre ukazokwakira umugwi wa Magara Young Boys ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 9 ku kibuga Ingoma aboneka ko umugwi wa Vitalo FC muzi ko umaze inkino zigera kuri 4 uzisinda zose udatsindwa akaba ari nawo ufata ikibanza ca mbere muri no mwanya uzokwakira umugwi wa Olympic Star ku kibuga Urunani igihe cy'isaha 9 ku munsi w'Imana aho urundi rukino tubona ruzobera ku kibuga cy'Igatwaro umugwi wa Kayanza United uzokurakira umugwi wa Rukinzo nuko amakuru amwe agenda avugwa mu Burundi mukanya tugasimbira muri za championnats 5 zikomakomeye ku mugabane wa Burayi dusimbiye muri Premier League nuko biboneka ko igano ryabo rizoba ryabandanyije ku ndwi yabo gira gatanu aboneka ko ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 7:30 umugwi wa Wolverhampton Wanderers zo kwakira umugwi wa Liverpool ama igihe cy'isaha 10 nuko biboneka ko umugwi wa Manchester United uzoba wakiriye umugwi wa Brighton ama igihe cy'isaha 10 nyene umugwi wa Tottenham ukakira umugwi wa Sheffield United umugwi wa Manchester City ukagendera ku kibuga c'umugwi wa West Ham United aboneka ko igihe cy'isaha 12:30 umugwi wa Newcastle United uzokwakira umugwi wa Brentford nuko ku munsi w'Imana umugwi wa Chelsea uzoba wagendeye umugwi wa Bournemouth wa umugwi wa Everton ukakira umugwi wa Arsenal nuko rero nkuko biboneka ko umugwi wa Manchester City ukiri uwa mbere ufata ikibanza ca mbere n'amanota agera kuri 12 umugwi wa Tottenham ugakurikira n'amanota 10 Liverpool ugafata ikibanza ca gatatu n'amanota 10 umugwi wa West Ham United ugafata ikibanza ca kane n'amanota 10 nuko tubona imigwi itatu ifata ibibanza vya nyuma ari umugwi wa Everton ufise inota rimwe umugwi wa Luton Town ufise ubusa n'umugwi wa Burnley muzi ko herutse kuduga icicaro ugifise amanota ubusa nuko tuboneka turabye abakinyi basanzwe bafise ibitsindo byinshi muri no mwanya muri Premier League ku ndwi yabugira gatanu nuko tubona umukinyi Erling Haaland w'umugwi wa Manchester City afise ibitsindo bigera kuri 6 umukinyi Ferguson w'umugwi wa Brighton wa Brentford asanzwe afise ibitsindo 4 n'umukinyi Bryan Mbeumo w'umunya Cameroon asanzwe akinira umugwi wa Brentford afise ibitsindo bigera kuri 4
handi makuru ariko aravugwa muri Premier League nuko umumenyereza Ange Postecoglou asanzwe amenyereza umugwi wa Tottenham Hotspur ari umumenyereza yatowe kuba umumenyereza yaranze ukwezi muri Premier League ukwezi k'umunani. Ndabutse ko umugwi wa Tottenham Hotspur mu nkino zine wakinye watsinze inkino zitatu unganya urukino rumwe gusa. Naho umukinyi James Maddison yasanzwe akinira umugwi wa Tottenham nawe akaba yatowe nk'umukinyi yaranze ukwezi muri Premier League ukwezi k'umunani kwarangiye. Amakuru yacu tubandanyije muri La Liga nuko igano ryabo rizoba ryabandanyije nabo kundi yabugira gatanu aboneka ko ku munsi wa gatandatu giye cy'isaha 10:15 umugwi wa Valencia uzowakira umugwi wa Atletico Madrid. Hama ku munsi wa gatandatu nyene giye cy'isaha 3 z'ijoro nuko umurukino rutazoba goroshe aho umugwi wa Barcelona uzoba wakiriye umugwi wa Real Betis. Nuko biboneka ko urwo rukino ari urukino ruzoba kandi urukino rutazoba goroshe ruzohuza umugwi wa Real Betis ugendera ku kibuga cy'umugwi wa FC Barcelona. Ngabibutsa ko mu nkino zitanu zerutse guhuza iyo migwi umugwi wa FC Barcelona umaze gutsinda inkino zine, umugwi wa Real Betis utsinda urukino rumwe gusa. Nuko ku munsi w'Imana biboneka ko umugwi wa Real Madrid nawo ku mukino uzoba goroshe rutoroshe ku mugwi wa Real Madrid uzoba wakiriye umugwi wa Real Sociedad ku kibuga ca Santiago Bernabeu. Nuko biboneka ko iyo migwi yose mu nkino zitanu zerutse kuyihuza nuko umugwi wa Real Madrid umaze gutsinda inkino zibiri, umugwi wa Real Sociedad ugatsinda urukino rumwe bakanganya inkino zibiri. Nuko biboneka ko iyo migwi yose izohura kandi biboneka ko ari urukino rutazoba goroshe. Nuko ku munsi w'Imana nyene igihe cy'isaha 10 umugwi wa Villarreal uzokwakira umugwi wa Almeria, umugwi wa FC Sevilla ukakira umugwi wa Las Palmas ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 12:30. Ngabibutsa kandi ko umugwi wa Barcelona uzokwakira umugwi wa Real Betis ku munsi wa gatandatu gihe cy'isaha 3, umugwi wa Real Madrid nawo ukakira umugwi wa Real Sociedad ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Ngabibutsa kandi ko umugwi wa Real Madrid ugifata ikibanza ca mbere n'amanota agera kuri 12, umugwi wa Girona ugafata ikibanza ca kabiri n'amanota agera ku 10, aho tubona ko umugwi wa FC Barcelona ufata ikibanza ca gatatu n'amanota agera ku 10, aho n'umugwi wa Rayo Vallecano ufata ikibanza ca kane n'amanota agera ku 9, aho tubona ko imigwi ya nyuma n'umugwi wa Las Palmas ufite amanota 2, umugwi wa Almeria ugafata ikibanza ca 19 ufite inota rimwe, tubona ko umugwi wa FC Sevilla ufite amanota ubusa ugafata ikibanza ca 20. Tubandanyije n'iganwa rya Serie A mu gihugu cy'Ubutaliyano nuko tubona ko igano nabo irizoba ryabandanyije ku munsi wabo ugira kane, aho tubona ko umugwi wa Juventus ku munsi wa gatandatu gihe cy'isaha 9 uzokwakira umugwi wa Lazio Roma, hama umugwi wa Inter de Milan mu rukino rutazoba goroshe aho uzokwakira umugwi wa AC Milan ku munsi wa gatandatu gihe cy'isaha 12 z'umugoroba, aho tubona ko igihe cy'isaha 2:45 umugwi wa Genoa uzokwakira umugwi wa Napoli. Turavye ku munsi w'Imana nuko wazoba ari urukino nago rutazoba goroshe, umugwi wa AC Roma uzokwakira umugwi wa Empoli igihe cy'isaha 2:45. Nuko tubona uko imigwi isanzwe yagaze kundi zitatu bamaze gukina nuko umugwi wa Inter de Milan ufata ikibanza ca mbere n'amanota 9, umugwi wa AC Milan ugafata ikibanza ca kabiri n'amanota 9, umugwi wa Juventus ugafata ikibanza ca gatatu n'amanota 7, aho tubona ko umugwi wa Lecce uko ratangaza abantu benshi ufata ikibanza ca kane n'amanota agera ku 7, aho tubona ko imigwi ifata ibibanza bitatu vya nyuma n'umugwi wa Empoli ufata ikibanza ca 20 n'amanota ubusa, umugwi wa Cagliari ugafata ikibanza ca 19 n'inota rimwe, aho tubona ko n'umugwi wa AC Roma utorewe muri iganwa usanzwe umenyereza n'umumenyereza Jose Mourinho ufata ikibanza ca 18 n'inota rigera kuri rimwe. Tubandanyije muri Ligue mu gihugu cy'Ubufaransa aho biboneka ko igano ryabo rizoba rigeze ku munsi wa gatanu iganwa, nuko tubona ko ku munsi wa gatanu uheze aho umugwi wa Paris Saint-Germain wari wakiriye umugwi wa FC Nice, umugwi wa Paris Saint-Germain ukibuga Parc des Princes ugatsindwa n'umugwi wa Nice ibitsindo bigera kuri 3-2. N'urukino twabonye rutari gorosha ku munota wa 21 gusa, umukinyi Mofi wo ku ruhande rwa Nice yaramaze gutsinda igitsindo ca mbere, nuko umukinyi Kylian Mbappé wo ku ruhande rwa Paris Saint-Germain aragombora ku munota wa 29, hama umukinyi Laborde atsinda igitsindo ca kabiri ku ruhande rwa Nice ku munota wa 53, hanyuma tubona umukinyi Mofi atsinda ikindi gitsindo ca gatatu ku mugwi wa Nice ku munota wa 68, no ku mugwi wa Nice ufise ibitsindo bigera kuri 3-1 cy'umugwi wa Paris Saint-Germain, hama ku munota wa 87 Kylian Mbappé agaruka agabanya score aho yatsinze igitsindo ca kabiri ku ruhande rw'umugwi wa Paris Saint-Germain, nuko urukino ruza kurangira ibitsindo bigera kuri 3-2 ku tsinzi y'umugwi wa
w'umugwi wa Nice. Nuko twabonye urwo rukino rutari rworoshe, aho biboneka ko iyo migwi yose yari yasatiranye, aho tubona ko umugwi wa Nice wateye ishuti zatumbeye goal, ishuti on target zigera ku 8 kuri 3 z'umugwi wa Paris Saint-Germain. Shoot of target ishuti zagiye ziraca ku ruhande y'igori, nuko umugwi wa Nice wateye zibiri, umugwi wa Paris Saint-Germain utera kuri zigera kuri 6. Nuko tubona ko umugwi wa Paris Saint-Germain wariwo ariho byaboneka ko wari ufise umupira umwanya munini mu kibuga, aho umugwi wa Paris Saint-Germain wari ufise possession zigera kuri 67 kuri possession 33 z'umugwi wa FC Nice, aho tubona ko umugwi wa FC Nice wateye korene zigera kuri 3 kuri 4 z'umugwi wa Paris Saint-Germain, aho urwo rukino rutari rworoshe, aho rwagiye urabona ko amakarata agera ku ndwi y'umuhondo, amakarata 5 ku ruhande rw'umugwi wa FC Nice n'amakarata 2 yo ku ruhande rwa Paris Saint-Germain. Tugiye turaraba izindi nkino zizagukinwa kuno munsi wa gatandatu, nuko tubona umugwi wa Rennes igihe cy'isaha 11 uza kwakira umugwi wa Lille, hama igihe cy'isaha 3 umugwi wa Lens ukakira umugwi wa Metz, aho tubona ko umugwi wa Monaco usanzwe ufite ikibanza ca mbere kuno mwanya uzoba wagendeye ku kibuga ca Rodia ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 7 z'umutaga, aho tubona ko n'umugwi wa Nantes igihe cy'isaha 9 uzoba ko wagiye ku kibuga c'umugwi wa Clermont Foot. Tukabona ko umugwi wa Olympique Marseille uzokwakira umugwi wa Toulouse ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 11:05, hama urundi rukino ruzorangiza indwi ya gatanu nuko umugwi wa Lyon uzokwakira umugwi wa Le Havre igihe cy'isaha 2:45 ku munsi w'Imana. Nkuko tubona ku rutonde rw'imigwi uko igendera sumana amanota, nuko tubona ko umugwi wa Monaco mu nkino zine bamaze gukina ufata ikibanza ca mbere n'amanota agera ku 10, umugwi wa Nice mu nkino 5 umaze gukina nyuma yo gutsinda umugwi wa Paris Saint-Germain wacuduga uza mu kibanza ca kabiri aho ufise amanota agera ku 9, umugwi wa Paris Saint-Germain ugafata ikibanza ca gatatu n'amanota agera ku 8, aboneka ko umugwi wa Olympique Marseille ufata ikibanza ca kane n'amanota agera ku 8. Aho tubona ko imigwi itariki iravyifatamo neza mu iganwa rya Ligue 1 mu gihugu cy'Ubufaransa, nuko tubona ko umugwi wa Lyon ufata ikibanza ca 18 n'amanota n'inota rigera kuri 1 gusa, bikaboneka ko uwo mugwi utari kurigenza neza mu iganwa rya Ligue 1 duno mwaka wa 2023 ishira ibihumbi bakira umugwi wa Le Havre igihe cy'isaha 2:45 ku munsi w'Imana. Nkuko tubona ku rutonde rw'imigwi uko igendera sumana amanota, nuko tubona ko umugwi wa Monaco mu nkino zine bamaze gukina ufata ikibanza ca mbere n'amanota agera ku 10, umugwi wa Nice mu nkino 5 umaze gukina nyuma yo gutsinda umugwi wa Paris Saint-Germain wacuduga uza mu kibanza ca kabiri aho ufise amanota agera ku 9, umugwi wa Paris Saint-Germain ugafata ikibanza ca gatatu n'amanota agera ku 8, aboneka ko umugwi wa Olympique Marseille ufata ikibanza ca kane n'amanota agera ku 8. Aho tubona ko imigwi itariki iravyifatamo neza mu iganwa rya Ligue 1 mu gihugu cy'Ubufaransa, nuko tubona ko umugwi wa Lyon ufata ikibanza ca 18 n'amanota n'inota rigera kuri 1 gusa, bikaboneka ko uwo mugwi utari kurigenza neza mu iganwa rya Ligue 1 duno mwaka wa 2023 ishira 2024. Tubandanyije n'iganwa rya Bundesliga yo mu gihugu cy'Ubudage, biboneka ko nabo bazoba bageze ku ndwi yabugira kane, nuko ku munsi wa gatanu wabaye urukino rwahuje umugwi wa Bayern Munich unganya n'umugwi wa Bayern Leverkusen ibisindo bigera kuri 2 ku bindi, aho tubona ko umukinnyi Harry Kane ku munota w'indwi gusa yaramaze gutsinda igisindo ca mbere ku ruhande rw'umugwi wa Bayern Munich, ama ku munota wa 24 umukinnyi Grimaldo wo ku ruhande rwa Bayern Leverkusen aragombora biba ibisindo bigera kuri kimwe ukindi, nuko iyo migwi yose ija kuruka banganya igisindo kigera kuri kimwe ukindi, nuko bagarutse babanaje barakina kugera ku munota wa 86 biboneka ko umukinyi Goretzka yatsinze igisindo ca kabiri ku ruhande rwa Bayern Leverkusen ku ruhande rw'umugwi wa Bayern Munich, nuko umukinyi Palacio agombora ku munota wa 94 ku ruhande rw'umugwi wa Bayern Leverkusen, nuko iyo migwi yose ibinganyije ibisindo bigera kuri 2 ku bindi. Nago n'urukino rutari rworoshe kuko rwari ko ruhuza umugwi wa mbere ura n'umugwi wa kabiri, nuko tubona ko umugwi wa Bayern Leverkusen wateye ishuti on target zigera kuri 5 ku shuti 9 z'umugwi wa Bayern Munich, nuko umugwi wa Bayern Munich utera ishuti zigera kuri 3 shoot of target zagiye ziraca iruhande y'igori zigera kuri 3, nuko umugwi wa Bayern Leverkusen utera ishuti zigera kuri 5, nuko tubona ko ku ruhande rwo kugumana umupira possession tubona ko umugwi wa Bayern Munich wari imbere kuri possession ku bice bigera kuri 55 ku bice 45 by'umugwi wa Bayern Leverkusen. Umugwi wa Bayern Munich biboneka ko ateye corner zigera ku ndwi kuri corner zine
z'uruhande rw'umugwi wa Bayern Leverkusen. Nuko biboneka ko urwo rukino rutari rworoshe ko rwagiye rubonekamo amakarata y'umuhondo, aho tuboneka ko mu karata z'umuhondo zitatu zabonetse mu rukino zabonetse zose ku ruhande rw'umugwi wa Bayern Leverkusen. Turavye izindi nkino zogenda zirakinwa mu iganwa rya Bundesliga ku ndwi yabo gira kane, niko tubona ko umugwi wa Freiburg uza kwakira ku munsi wa gatandatu umugwi wa Borussia Dortmund igihe cy'isaha 9:30, nuko umugwi wa RB Leipzig ukakira umugwi wa Augsburg igihe cy'isaha 9:30, hama umugwi wa Wolfsburg ukakira umugwi wa Union Berlin. Nuko rero imigwi izogendera ahura mu mahiganwa atanu asanzwe akina ku mugabane w'Uburayi. Mwakoze mwese mwakomora kurikirana ikiganiro cy'uno munsi, mukaba mwari kumwe nanje Rich Miradi size 611. Nibagiye kugira subscribe, share, like na comment kugira ubashe kuronka ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ETBC-TV.